Ego aba presenter muratuvuga cyane si wenyene mugabo iyo hageze ko mushwana twe tutabizi ntwa turimo gusa akazi kacu turagakora tukabaha ijambo mukavuga ariko nuko muca mutanga message zanyu mukiyerekana uko abantu bataba babiteze ariko urumva aba presenter watubwira ko sadufise cyane ryaregyo kuko nawe uraje kuvuga ngo ndemba ya bifese irabishe je ndabona ingorane mengiri kuri mwebwe bo bavuga ngo bayatere hejuru umwe wese asamagwewe wowe wasamya yiwawe ariko we ntiwavuze en general kubera ko n'abaririmbye uko wumva bavuga ngo naka n'umunwa rumogi naka ngo n'umuvuwa yaragwana naka n'umuntu atagira indero kenshi bacu bafatira abaririmbyi bose hamwe ariko baba babonye umwe rero muri ico gihe nanje nabivuze gutyo hari aba presenters bameze uko ashika kuri micro kabisa nyene akakwankisha indirimbo akavuga ngo wapi kandi ugasanga ariko arayivuga nabi atafise na experience mu muziki atazi ngo organe ni iki canke ngo contreta ni iki canke ngo the metonic mugabo agacaza nyene akayivuga amakosa adashoboka mwebwe urazi ko ari mwebwe muhimiriza abantu kuja hamwe warubizi yuko ugiye kuri no micro ukavuga ati indirimbo ya B-Face yeruka gusohokira bishe cyane umunyagihugu agukurikirana ujya mu subscriber wiwawe ni hari n'igihe ataza no kwiyumviriza aza kumviriza we ivyo wavuze aca bitwara uko nyene agaca bishikiriza naka ngo ujya ndirimbira bishe kandi atigeza yumvirije ivyo wavuze wewe rero urafise uruhara rwo gukundisha indirimbo umuntu cyangwa ukayimwankisha cyangwa ukankisha umuririmbyi umunyagihugu cyangwa ukamumukundi za Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nko mubona kuri micro ni Rukundo Ange Menosha mu kiganiro twatugira tuyage vyerekeye umuziki ndundi so kuko mubibona twiyagane tuyage n'umuririmbyi abishoboye w'umurundi muzi cyane ko abishoboye cyane namwe bisindi ndakubibabwira uwo nawe sundi ni B-Face reka tumwakire tuyage twumvirize gato ivyo tuyagira ya B-Face umeze neza jenda meze neza nawe urameze neza nanje meze neza safi sana B-Face nyibutse amazina yose abavyeyi bakwise ni Girukwishaka Boniface aka Rap Yuda Rap Commando ayibonye Rap Yuda ngaha Gikonga hama mfiseke nyinshi sana sinoziheza kuki wahisemo ko umpira kwandika ko Rap Yuda gusa Rap Yuda ni kubera ko abakunzi ni barera mu bindi ni slogan nkuko no ishira no kundi mupira ego kubera ko ubuna tanguye gusatisiza abanywanyi banje barabinsavye kenshi yuko bakeneye ikintu cyo ba representa cyo berekana ko ari abafana banje rero urumva nacenda bakorera amashapo imipira ubu kabisa ngiye kuzibahereza kugira ngo duhuriye muri shonda bamenye duhuriye mu rubanza canke duhuriye mu isoko canke muri circulation menye tumufana wanje ninde kandi sinibaza yuko 30,000 ashaka kuba menshi ku mufana wanje urabibona tukiraho abo bikenera bayisanga y'empira yawe abo bikenera acaja kuri Facebook page yanje ni B-Face on the flow acabona nimero a contact ako kandi urumva naje kuri Facebook gusa ngo arabe iyo nimero gusa nahaca yiyabonesha akaba mu follower navyo bira ni support muzindi yego chapeau ni 15,000 hama umupira ni 30,000 kunteza imbere nibaza yuko ari ibintu vyiza cyane urusanzwe umufani wanje kubera twirwa twambaye ama Nike n'ama Adidas zanze urabibona na yes B-Face turakoze ku mudio wa rap cyane ko ushoboye uri umuntu awukunda cyane so kuri wewe wahisemo umudio wa rap kubera umudio wa rap na uhisemo kubera ko no mudio nakuze nimvamwo numudiho kandi ufavoriza abantu bakunda kwidesharja kuvuga ibintu by'ubuzima kuvuga ikiri ku mutima urumva rero je nakuze ndayikora kubera ko nabaye inspire cyane n'ibintu by'ubuzima bwo mu mafamiye ivyambaye ko ibiba ku bagenzi kujya bavuga ngo n'udafise inkarabona aho zitaha
ya nico gituma nawe uhisemwo kubera ko kenshi abandi baririmba izindi style nka R&B biririmbira kenshi baba inspire n'inkundo usanga yaririmbye nk'akaririmbo ka 2 minutes mugabo umuntu agira rap ari décharge ugasanga indirimbo irashikana nka 6 minutes canke 5 minutes nka kujya nanje mfite indirimbo ya 11 minutes yitwa biri ku mutima bitanu kubijya ntaho vyo gukora uririmba R&B ntibikunda ariko kubera icumviro kirimwo umuntu wese arabaye interesse akavuga ati ino ndirimbo irafise amajambo yubaka irafise impanuro wala nico gituma ni nayo meaning ya rap imeze nka reggae kawaida rap ni boni nk'ubutumwa kubisanzwe ni nka gospel uratubwiye ko kenshi ari kwidesharja uratubwiye ko ari nka reggae ariko reggae amajambo yayo nivyo kenshi usanga ari message ituraba twese atawuvuyemo ariko muri rap kenshi haba arimo gutukana ugasanga n'umuntu ariko aratuka cyangwa ugasanga ni ibintu byo kwiyemera ugasanga umuntu ariko ariyemera yivuga ni kumvi ya rap ari uko imeze bo kubisanzwe rap ni aba revolutionnaire nkuko nabivuze ni kwirevolta mu kintu kanaka birarekuwe kubwira umuntu kumuruta muri wewe kandi uzi ko gusumba birarekuwe cyane ariko cyane ntumze kumuburira indero hari amajambo ablessa bo urabikora nyene juste wiyemera umwereka ko umuruta umusumba mugabo ubizi neza ko atari ivyo ariko urabirekuriwe rero nico gituma bo ni Twitter uracikime kandi hari ababikora juste kugira ngo ugasanga nyene ni kwiryohera canka bikoze kugira ngo ablesse naka canka bikoze kugira bo meaning yayo ntabwo ari kuburirindira uwundi muntu meaning yayo ni kwiyemera ni kuvuga yuko uri ufite confidence n'akazi kiwawe tu nta bindi ariko ababikora uko rero sivyo no bahanura kuko ifo gukora ikintu ufite target yo kuvuga ati rap turakeneye ko yumvikana turakeneye kwiba muri circulation nka kujya twumva abandi baririmbyi ikatubesha ikabakazi ushaka kumbwira ikintu muri industry ya music y'u Burundi ushobora kuba warakunze ku Barundi muririmbana abaririmbyi bagenzawe kimwe uvuga ati iki ndagishima kuko yabandi ko ndaririmbira hanze y'igihugu abandi baririmbyi ntibaba bamfata canke ntibaba barangiriye iki canke iki nta kiba kihari ya ushima kuri uyu muryango ufise mu muziki ya je naco mbona kabisa nta kiri basi tubwire kibibazi uvuga ati iki vraiment sinibaza yuko ngiye hanze ntaco nosangayo canke ibi abandi wabo ntibafatana ku canke ntibimeze uko bo kibi umwe wese yigira umuntu ahambaye cyane ugasanga nyene ntashaka kuba hamwe n'abandi ikindi naco ariko ikosa rinini ntiriri kuri bo nta kiduhuza gihari yaba hari ikiduhuza peut-être umwe wese babona comportement ziwe bakabona umuntu n'umwana mwiza canke n'umwana mubi mugabo nta kintu na kimwe nta award ziri VIP nta festival ahari n'ibintu nyene urumva n'uteguye award usanga yayiteguye ku gatwe kiwe utavuga ngo ni na company yayiteguye ugasanga nyene urumva niyo award yajimwe abajama yajimwe abantu nyene usanga ni n'abantu bari hafi yawe rero tubiravye nta kintu kiduhuza gihari nta n'amanama baho sinzi na voyage dufata na kintu na kimwe vraiment umwe wese muhurira kuri studio wewe ugiye mu kazi kawe unagiye wumva none womenya ngo umuntu n'umwana mwiza canke n'umwana mubi gute bose ikosa ryabo ariko iconzi coco vraiment biragoye ko no hava mbona ibintu vyiza ku artiste ba hano kandi deja turafise n'ikibazo cyo guterana umunwa sana ugasanga umuntu uva ucumengo ntaco tumaze na babandi bo dufashije basigara batugwiza n'ubusa aravuga ati abantu nubwo nabandi bafise ku mugambi wo kubasupportinga nkashiramo umutahe tugakorana ndabona atani inkono y'ifege bovamo acahitamwo kwinumira akabiheba kubera arabona ati abantu birirwa baracyozanya kawaida umuririmbyi n'umuntu w'icitegererezo n'umuntu ari exemple dufise abanyagihugu benshi badukurikirana dufise abanyagihugu benshi bakunda indirimbo zacu wowe urafise kumubwira kora iki akagikora kujya duhora tugira ama post yuko dufise show ahana
tuzohahurire kuya kuntu ushobora kubemvita bakaza barenga 10,000 niko nuko bemvita ati dukore ikiboce bazi ubwo nyene rero kujya rero wabaronse ni yaranje ubahereza ikintu kiza kububaka nka societe ikintu bashaka kumva bakagira ico basigaranye ushitse imbere ya micro ugakontrola amajambo kubera ko siwe wikurikirana siwe wiraba abo turirimbira nibo baturaba rero barapima ubwenge bwacu bararaba ati vraiment umuntu turavye ivyiyumviro vyiwe dushitse ku munzani kabisa nta kigenda nuwo kuririmba gusa ariko ntavuge urumva rero turavye ama post turavye ama interview usanga ari ibintu byo gutukana byo gutyozanya cyo tumona atagaciro dufise nico gituma ubona ata respect baduha abo bantu bakuze abo bantu baba bafite imitahe yabo hajya bafise amahera menshi ajyamye ku makonti ataje ariko arakora mugabo bararaba ati je vraiment naho noshira mu mutahe no sanga ndiko ndonona sinzi ko yo nagaruka kwero tudungu nutuvuayo urumva rero ni wowe uri urafata umwanya ugafata ikiganiro ca 30 minutes uri kuratuka mugenza wawe uri kuramuvuga nabi hama ngo ugira ico wigishije abanyagihugu ya rero bisaba yuko mu Kirundi bavuga ngo umuntu yitwa nakamuvamo rero mu gihe uzi neza ko abadukurikirana ari abanyagihugu bamwe bakunda indirimbo ziwawe nuko yaranje ugakontrola n'amajambo ukoresha ego ntibumve ko hari ahantu uri fort n'ahandi uri faible kuko bumvise kuririmba neza mugabo ukabuvuga nabi n'ubundi ntaco bizogufasha byose biri en parallel ya niko nabibona nico kibi gihari ariko talent zirahari mugabo kandi urumva si ikosa ryabo ariko ikosa ryabo naryo ni iryo gutuma umuntu watu ego Bifese turese yuko batumonwa n'ivyo bamwe turabizi ko bwawe nigiki ushize ku ruhande vyo gutumonwa uravye ukuntu muziki ndundi udatera imbere utavuzwa hanze nigikubona muhereye kuri mwebwe nyene mwebwe gusa mureke abandi aba presenter abanyagihugu mwebwe gusa nigikubona mwokora bishitse mukaja hamwe ico twokora nitwokuramo aba presenters n'urugamba rwacu gusa n'urugamba rw'abantu bose bari muri entertainment no guhera ku ba journaliste abandi turabashikira mwebwe urazi ko ari mwebwe muhimiriza abantu kuja hamwe warubizi yuko ugiye kuri no micro ukavuga ati indirimbo ya Bface heruka gusohokira bishe cyane umunyagihugu agukurikirana ujya mu subscriber wiwawe ni ari n'igihe ataza no kwiyumviriza aza kumviriza we ivyo wavuze aca bitwara uko nyene agaca bishikirizana nakana ngo ujya ndirimbira bishe kandi atigeza yumvirije ivyo wavuze wewe rero urafise uruhara rwo gukundisha indirimbo umuntu cyangwa ukayimwankisha cyangwa ukankisha umuririmbyi umunyagihugu cyangwa ukamumukundisha biravana na introduction rero tubiravye mwebwe ahubwo muzi imbere kubera ko umuririmbyi nakubwiye abari muhira n'udukorwa twiwe ariko wewe uri mu mediateur uri hagati y'abaririmbyi bose niwe wo kubahuza niwe wo kuvuga ati jewe ndumva neza na neza ko kugira abaririmbyi babane neza twebwe twoja hagati nk'aba presenters aho aba DJs n'abasize inyuma kwa kundi nyene urumva kujya kuntu bahora baryohera abantu mu kubavugiriza umuziki bakagerageza nyene bagacrea patriotisme bakumva neza ko atamuririmbyi wo hanze akwiye kuturuta nubwo bari mu superstar yes kubera ko ntawanka kwanga nyina ngo gwa maheri urumva muhiri wanyu ni muhiri wanyu rero numva ko ikintu gikwiriye cyane kitari kubaririmbyi ikintu gikwiriye kiri kuri Amical des Musiciens abaturongoye kiri no kuba journaliste kiri no kuba DJs je namasaba amanama iminsi yose ikintu cyo duhuza nko ku kwezi hakaba inama y'abaririmbyi aba journaliste abafana ari abafana bakunda umuziki kandi baboneka cyane bamwe batelefona ku radio bamwe baza mu biteramo cyane ni vyiza yuko hari igihe twohuza nyene tukicara ahantu nibaza ko atamuririmbyi nubwo twadukenye yobura amahera y'ifana amahera y'ikinyobwa kimwe kugira ngo tuyage nibaza ko ibiduhanze twobitorera inyishu kubera ko nibaza yuko kuyaga ni byose urumva niho umenya ati nakagwaya hanaha cyangwa ikibazo dufise niki kugira ngo dushika hatwokora ibi voilà hatabaye manama none tubura award tubure n'ama festival tubure n'amanama y'abaturongoye
je nivyo namansaba imisi yose mu interview nibaza ko hariho hahagaze iterambere. Yego aba presenter muratuvuga cyane si wenyene mugabo iyo hageze ko mushwana twe tutabizi ntwa turimo gusa akazi kacu turagakora tukabaye ijambo mukavuga ariko nuko muca mutanga message zanyu mukiyerekana uko abantu bataba babiteze ariko urumva aba presenter watubwira ikosa dufise cyane ryariryo kuko nawe uraje kuvuga ngo ndimba ya Bifesi irabishe je ndabona ingorane mengiri kuri mwebwe bo bavuga ngo bayatere hejuru umwe wese asamagwewe wowe wasamya yiwawe ariko we ntiwavuze en general kubera ko n'abaririmbyi uko wumva bavuga ngo naka n'umuntu wa rumogi naka ngo n'umuvuya yaragwana naka n'umuntu atagira indero kenshi baca bafatira abaririmbyi bose hamwe ariko baba babonye umwe rero muri ico gihe nanje nabivuze gutyo hari aba presenters bameze uko ashika kuri micro kabisa nyene akakwankisha indirimbo akavuga ngo wapi kandi ugasanga ariko arayivuga nabi atafise na experience mu muziki atazi ngo orgame ni iki canke ngo contreta ni iki canke ngo the metonic mugabo agacaza nyene ashaho akayivuga amakosa adashoboka hari igihe ushobora gukosora umuntu indirectement utamukashije cyane ngo umunyagihugu ashika vyumva rero kenshi urumva baradekuraje abantu umva ni nk'umuntu agitangura no munsi ucimubwira ati wapi indirimbo nakigenda acha sanga yo biheba ari umuntu atari ko haje yo biheba rero wowe nimba atavyikora hari abandi babikora mugabo urumva n'ababikora si vyiza bakwiye nyine ari ngaho kugira ngo akundishe ibikorwa abanyagihugu bavyumve patriotisme bayimvemwo nibahave bavuga nyene ngo nico gituma kenshi usanga indirimbo za hanze nyene zitwinjirana vyoroshe kuko nizo bumva cane gusumba mu maclub mu bare ku maradiyo mu studio kwibarabara amabisi amasalon mw'isoko umuziki uvuga cane n'uwa étranger rero nibaza yuko patriotisme ntihera ku muntu mukuru ihera ku muntu wari we wese ahari akiyumvamwo neza ko ico kintu ari iciwe kuko ni warindira nakarabikora n'ubundi tuzokwama muri ivyo nyene ni nka kujya usanga nk'umucafu mwibarabara nk'iki gicupa par exemple ugaca ukirengana uvuga ati uza nyuma yanje aragitora urumva ukigize gutyo n'uzi inyuma yawe agaca agira uko nyene kizohamara nk'indwi ni wa mucafu rero patriotisme ihera kuri wewe wakibonye ubwa mbere ico kintu ukavyiyumvamwo kukiye kubikora nyene nk'umuntu nyene w'umurundi ukumva neza ko naho hoba haje Chris Brown ngaha umu underground wiwanyu nubwo abatazi kuririmba ukamumurutisha ukavuga rego n'uwiwacu bien sûr mugabo rero uciye umwereka neza kumengo na kantu gatoya nawe azobikurana kabisa rero bisaba yuko tugerageza tugushigikirana reka duce tugaruka muziki wa Bifesi nkuko tunavuze message warongise ngira bamwe baraza kuyumva twese watuvuze twiyumvise za Bifesi hari indirimbo iruka gusohora tutakumenyereye ko ibintu by'urukundo ariko indirimbo iryoshe cyane y'urukundo wabuzwa niki gusohora indirimbo z'urukundo ukaguma muri rap igituma sinkunda kuba inspiré cyane n'inkundo kenshi je nakubwiye ko ni nkunda kuririmba ku bijanye n'ubuzima ku bijanye no kwiyemera nk'umurapper afise confidence na rap yiwe na flows na lyrics hageze ku rukundo vraiment sindonka ivyo nandika cyane ariko nyene sindi wanyuma nahone hama nkaba kandi nyene ndirimba n'amastile yose ndagira dancehall ndaririmba nkongera nkarapa rero nico gituma nabihinduye kandi mu kubihindura urumva ko atanu bose aburuhusha ndabikora nyene kubera ko nyene ndumva ko no bikora nico gituma abantu barabaye surprise navyo bari biteze mugabo si vyuno munsi kuririmba jewe nabikoze kuva kera nararirimbye muri Primusic ndaserukira intara ya Kayanza muri 2013 na 2014 hari indirimbo nyinshi niririmbiye ama chorus gusa nuko ntaguma ngira rap mugabo
kuyibongoza ndabizi buke sindi wanyuma bon ni indirimbo nziza cyane vraiment iryoshe no kubakundana cyane ariko nta masanamu tuyitege ryari vuba ba amasanamu je nta na rimwe nigera nsohora indirimbo iri kumwe n'amasanamu kenshi arakurikira rero sinavuga umunsi ariko izokurikira vuba cyane sinzi ko abanywanyi bawe ari ijambo rya nyuma babwira kusanze ijambo rya nyuma ni ry'umuntu ariko araraga agiye gupfa sivyo none kirundi giki man abanyagisagara muratugora sana ijambo ahubwo ryo gusozera ikiganiro ryo kubasezera nuko gusa ndabakunda nuko babandanya bumviriza iyo ndirimbo ndayibatuye bagende kuri konti yanje ya Bface Official bagire subscribe utarabikora hama akomante ambwire ati waradekonya canke wabigize neza kugira ngo next time nzo kwikosora hama nongira ndarungika kuri Facebook yanje page arabe nimero ashobora gukontakta ko nimba ari umufani wanje vya vrai yumva yoba proud no kwambara logo yanje ya BF nibazi yuko kujya aba proud no kwambara izo hanze yambaye ni wanje naco bitwaye rero dushigikirane mubandanye mutera kama abanyagihugu gukunda ivy'iwacu kubera ko sibo bazoza kutwigisha kuba abapatriote tugiye kuraba iwabo barafise ingene bo bakunda ivy'iwabo bavuga ati je naho yo barinda avuye hanze nashobora kuza ansumbira naka ariko twebwe dufise ingene turi akea bien sûr dufise imitima myiza ariko mugabo tukaraba yuko tutexagera kubera umushitsi kenshi ashikira muri salon nashikira mu cumba rero mu cumba haba hariho amabanga y'abantu bo mu nzu rero ayo mabanga yo mu nzu n'amabanga yo mu gihugu iwacu bisigura yuko uri umu étranger tuzokwakire ego tuguhekeya mugabo ntitukurutisha abo tuhasanze kameme ego nta bindi novuga natwebwe turakeneye ego batuvuze iwabo mugabo tubiravye ingene tubitura ntibatwakire nk'uko nabo tubakira ngaha biratudekuraje rero byasaba yuko dutegerezwa kugira kuvyiyumvamwo nk'abapatriote nk'abarundi nyene ego nta kindi norenza ko nakoze kuma kano kanya Imana bayezege ko nawe Imana igwezege safi sana so bakunzi ba Bface bakunzi ba Magic TV yari Magic TV mwakoze cyane kudukurikirana mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu kugira mumvirize ivyerekeye ahanini umuziki ndondi so turabashimiye cyane ko namwaduhaye umwanya wanyu hama murabizi ko tubakunda batarakora subscribe please muyikore hama murabizi ko turahakubwanyu mwandanye mukora comment nyinshi kugira tumenye ivyo mutakunze n'ivyo mwakunze turabakunda cyane ciao